Kibazo ndazi yuko abantu barenga 90 cari kibababaje bari bafise ikibazo kimeze nkuko. Ese ntubona izi application dutunze muri telefone zacu ko aba ari application imwe ntizigera ziba zibiri. Mbe waruzi ko telefone yawe ushobora gutunga WhatsApp zibiri zisa muri telefone, ugatunga iyi application Messenger, ugatunga n'iyindi nyene Messenger, ukazitunga ari zibiri zikiyafisha ari zibiri. Guys, warubizi ico rero ico cigwa nagiteguye kubera yuko ari abantu usanga bafise ama nimero menshi bashaka kugura kwa ama WhatsApp dufata bafise ama business runaka, ugasanga hariho nimero yabuze ahayishira. Murazi yuko WhatsApp GB yarakuweho n'igikora, ugasanga uwo muntu yifuza gukoresha WhatsApp zirenga zine akabura ukungene abigenza. Ndakuzaniye ukungene ushaka gutunga WhatsApp zirenga zibiri muri telefone yawe kandi application ikazamo inshuro kabiri. Urumva ni double application kuidubra inshuro zibiri. Guys, ndiyo za chamunahura 5x5. Reka ndabereke application uza kwifashisha kugira ngo ushobore gutunga application zibiri zisa muri telefone yawe. Guys, nuko uraza kuza muteshaje application yitwa multi parallel. Guys, niko murayibona ngaha ni multi parallel application. Muca muyibona ni yuze kuzurabe iyifise logo imeze nkuko. Nizere ko muca mutahura 5x5 ngiyi application ngiyi. Guys, ukaba fyonda subscribe, la fyonde subscribe kugira ngo ushobore kuntera intege no mu bindi biganiro tuzozukorana ubuzokurikira uzobibone atakibazo na kimwe kirimo. Guys, application rero ngiyi uraza wewe ucitereshaje ko asanzwe ndayifise ndayikoresha cyane, uraza ucitereshaje rero nabiko namaze kuyitereshaje. Reka ndabereke ukuntu ikora wamaze kwishikana muri telefone yawe. Guys, rero application ngiyi turayifise ngaho urayibona yamaze gushikamo, uraza ukayishyonda kukayugurura agree and continue, ugakontinue ukabandanya ukarindira gato ikuguruka. Iyi application ni nziza cyane wifuza ko utunga YouTube zibiri, WhatsApp zibiri zisa muri telefone yawe, Play Store zibiri zisa. Iyi application irabigufasha mo. Rero uraza ukuramo ino notification ibijemwo. Murabona guys, ngiyi yaje ngaho ucuza no kuyibuto yo ngaha hasi, iyi poyo hasi ngaha, iyi pardon ko murayibona ngaha, ukaca uyifyonda kino please. Hamucuza kuri application wifuza yuko yoza kabiri muri telefone yawe. Numba dushaka yuko WhatsApp ishobora kuza kabiri, dufate nk'iyi business, reka tuyifyonde ko uranica yirodinga ahigirizemwo muri telefone inshuro zibiri, ndonke application zibiri. Guys, urona aho ufise permission yo kuca ushiramwo iyindi nimero wifuza, ukarondera ko iyindi nimero ukagura ko iyindi WhatsApp kandi isanzwe n'ubundi harimo iyindi WhatsApp. Reka ndabereke nk'akarorero nuko imwe mwaje atayindi nimero ofise nashobora kugurura ko iyindi WhatsApp. Ushiramo nimero ukugurura iyindi WhatsApp, ukagira WhatsApp application zibiri zisa muri telefone yawe. Guys, agatrike nakubwenge ukabutera fyonda suivre canke follow, laba ngaha handitse follow ahafyonde ushobore kuntera intege no mu bindi biganiro by'ubutaha tuzoshobora kuzobana neza. Ciao. Agatrike ukavuga ushimishijwe nako andika muri commentaire. Nongera nibutse kuri abantu bifuza kwamamaza ibidandazwa, bifuza kumenyekanisha ibyo badandaza, nimero ngiyi heje kuri screen murashobora kuturondera.